sese ne Bujumbura 94.9 bebe again and again cyagarutse n'ikiganiro gica kuri 94.9 Radio Black FM. Umaze kumva karukameze nkuko ucagumva ati muri cya kiganiro cyo mu gatondo good morning twageze muri wa mwanya mwiza wa ngira inama cyangwa se nduru umutima. Iki kiganiro kifise ibice bitandukanye. Turafise ngira inama nduru umutima gice cyo mu gatondo tugenda turahanura. Turafise neza na neza yagenda Radio Black FM. Choose your favorite on free. Ibyo byose biri mu gice good morning. Nuko rero inyuma yuko nza kuza ndabasomera message rero murazi ngene tubigenza ndabanza nkarondera umuntu tuzakugira inama inyuma yaho hama nkacanza namaze kumva ko ari karumviriza radio mejeje kumurondera nkaca ndamusoma sije yiwe yatanze kugira ngo tumugira inama twagiye. Jamara bitaba mukanya. Hello. Yego. Namahoro. Amahoro. Ego ni Bashiri muri Black FM ndakwakuye. Ni Bashiri muri Black FM ndakwakuye waratanze CJ. Ha mama. Muriko muravyumva? Ja vrai. Uri siri. Uri shuba yuko nihenze. Tweni twihenda. Yewe gaye. Sinigeze nihenda na gato. Abantu rero muzana sije imaze gushika ngaha ugaca wumva ngo twihenze kubera ko mwayirungitse haheze imisi myinshi mugabo tukaba tutari bwabagira inama. Iki ni kibazo gikomeye cyane. Katurondera ubundi nta kibazo. Turaba ubundi za kuhava ndondera mu kanya ntugire ikibazo turacabana n'ikiganiro good morning cyangwa 9 Radio Black FM. Merci beaucoup wakoze cyane reka rironderera ubundi ko wavuze ngo nihenze. Nimero yawe nijya nyene. Message watanze ndayifise. Izina ryawe nijarindi nyene. Urakoze kunkoshora. Reka nironderera uyu. Reka nivuganire n'uyu. Tabiyo telefone. Ndabarondera tu. Abantu bono munsi duhava tuja muri sije. Hello, namahoro. Ego ni Bashiri muri Black FM ndakwakuye waratanze sije. Ego uri kurumviriza radio. Urakoze cyane. Twagiye rero ku radio kugira ngo tukugira inama. Urakoze cyane. Urumuntu w'umugabo ja. Reka urumuntu w'umugabo ja. Komera cyane. Twagiye rero nasije kugira ngo tumugira inama murazi ngene bigenda. Turamwakura. Tukumviriza ko ari karumviriza radio. Nyuma yo kumva ko ari karumviriza radio, nkaca ndamusomera sije. Nyuma yo kumusomera sije, tugaca tumugira inama. Muraza kwihangana uyu munsi. Aga telefone ni kariko karakunda ngo muze kubugira inama ariko ntaco. Yagize ati mwaramutse hama nashaka gukikiriza sije yanje mu bisanzwe fise umukobwa dukundana byarashitse ndamutwaza imbanyi. Umwana ubu afise imyaka 2 ariko ubu jewe sindamwiyumvamwo ariko wewe arankunda gusa narabuze aho nohera ngo ndamubwire ko ntakimukunda. Nashaka rero mu manure ico nokora nubwo kuko nubwo dusangiye umwana ndiyumvamwo neza ko ntakimukunda nkakera. Kabaye ndasubiramwo yavuze ati mwaramutse neza hama nashaka mu gusikiriza sije kugira ngo mungire inama.
aravuga ati mu bisanzwe mfise umukobwa dukundana byarasitse ndamutwaza inda umwana uba afise imyaka 2 ariko ubu jewe sindamwiyumvamwo ariko wewe arankunda cyane gose jewe narabuze aho nohera ngo ndamubwire ko ntakimukunda urumva mu bisanzwe rero mu mpanura iki nubwo dusangiye umwana ariko jewe ndiyumvamo neza ko ntakimukunda nkora iki murakoze cyane merci beaucoup murakoze cyane uyu munsi rero bimeze gute ngira ndabahereze akanimero muze kwakura ko kanyarutse cyane kugira ngo kubera ka telefone ndabona ni kariko karagenda neza aka kanimero twariko turakoresha ariko muraza kwihangana mu yandi masaha mu bindi biganiro biraza kugenda neza nivyo koko iyi sije jewe ikintu no yivuga ko wa musore we uri kurazezeta niko babivuga uri kurajurajura burya ndababwire sha hari abantu babayeho bariho n'igisaha batari baruka hari abantu barondeye abana bababuze hari abantu isaha turiko turavugana barondeye ingene bashobora kuba boronka umwana vyaranze uravyumva kandi babana mugabo waragiriwe ubuntu warakoze icyaha nibyo maze gukora icyaha kirabyara cyakintu icyaha kivyaye ntiwacemanga cyane kubwira rero emera kubera ko wabikoze ubibona kandi umukobwa mwabanye mu bihe byiza umukunda umuntu udakunda rega ntimwovyara umuntu udakunda nibishoboka icyo no guhanura rero wa musore we kugira ngo ntiwiteshe umugisha burya umugisha ni umwana n'umugisha hama kandi gerageza urabe mbega kuva muhura na nyina w'uyu mwana nta mugisha warose bivuye kuri nyina w'umwana umwana yaje azazanye isahani yiwe kandi azazananye umugisha ubu rero iyi saha hari igihe ushobora ko wanashaka kuhenda guhe karorero urashobora kumuheba uyu munsi nyene urashobora kuvuga ati jewe ndamuhevye ntizosubira kuvugana ugacurondera uwundi mushobora ushaka yuko mwokundana ukamutwara ntavyara usigara wicuza icyatumye witesha wa wundi mwabyarana kandi wabonye ko abyara icyo navuga rero ni iki wa musore we genda uje ahantu koko usabe n'Imana imbabazi hama usabe imbabazi n'uwo mukobwa mwabyaranye kandi umwana akaba amaze imyaka 2 umushyira ahantu namusaba imbabazi umubwire ati reka twubake rugume kubera ko wamaze kubona ko abyara kandi yibaruka mubane nicyo jewe ndiko ndabona hambavu yaho kandi urazi n'icyaha wakoze n'amategeko arashobora kuguhana ibyo urabizi ariko kandi n'umutima wawe uraguhana rero icyo no kubwira genda uje ahantu uvuge ati jewe n'ukuri wamwigemewe mbabarira hama kandi usabe n'imbabazi Imana nuko niko bimeze twagiye rero nakire abana ku murongo wa telefone nimero ya telefone naje ndayibahereze inyuma y'aka kantu kugira ngo duce tubanaya n'ikiganiro good morning umwe wese agira icyo bivuze ko ni muri 94.9 Radio Black FM ikiganiro cyari good morning.